Isashine haleluya twaramutse mwese n'izina ry'umwami wacu Yesu dutewe iteka n'Imana kugira ngo twongere gusangira amajambo y'Imana hamwe. Turashimiye uyu munsi uri hejuru aho twabonye iminsi ibiri mikuru y'abantu bene data bahaye bakora ikintu kidasanzwe korale Shama umwaka wayo ugira gatanu bariko barakorera Imana. Ndazi kurya mugwe waduhezagiye babavutse bajya bakijijwe bakabatirizwa bashingiye mu mazi menshi baciye bavuga ati tuzogumana dukorera Imana, kandi turashimiye abatanguranye nabo n'ubu bakaba bakiri ku kivi. Ntituyobe kuko ari nk'abataye Imana bamwe bagasubira inyuma, ngabo twarabasengeye kugira ngo bajya babanye bakijijwe umunsi umwe bazi babonera abakurikiranye kugira ngo ntihagire n'abavamo igikorwa cyacu. Turabakeje rero korale Shama, Imana ibongere umugisha. Turabasengera, turabatera intege kandi mwatubereye umugisha mu mirimo yanyu. Kandi si uno munsi gusa mama mutubera umugisha, kandi muracari bato turashimye ingene mutubangukira iyo tubatumye igikorwa. Turashimiye kandi umunsi waranze uyu munsi ni ishuri rya Emmaus. Murabona ko ari ishuri ryiza ryigisha ijambo ry'Imana ku rugezo ruhagije. Kutiga ijambo ry'Imana bituma umuntu aguma mu butamenya. Abantu barashobora kurondera izindi nyigisho cyangwa bagahura n'inyigisho zizimiza, inyigisho zituma umuntu afatwa mbiri agasanga abantu baramutwaje akenge k'amajambo yitwa kuvugishwa n'Imana, kuko atazi kuvugishwa n'Imana bw'ukuri aho buherereye. Aha turafise ijambo ry'ibyahumetswe vyera. Wize ijambo ry'Imana ntabwo uzozimira, ntabwo uzohura n'umuntu ngo akuzimize, uzoba ufise icyo ushobora kumubwira. Kandi turashimira abantu biga ijambo ry'Imana cyane Emmaus. Dushimira n'abakristo bose baba baza kumviriza inyigisho zo hagati mu ndwi, haba kuwa kane cyangwa kuwa gatandatu. Usanga ari abantu b'abagabo mu kwizera badashobora guhungabanywa n'amangetengete y'inyigisho, badashobora gukangwa n'akenge k'abantu. Hari abantu baza bakakubwira ngo Imana yantumye, Imana yantumyitse kuri wewe. Muri no minsi hari ibintu biharawe aho ushobora kuzibona umuntu kubera agenda n'ubwoba atamenya umumaro ubwoba uwo ari we, bakaza bakakubwira ngo aha mu rugo rwawe ukabona barazungurutse, hari umumarayika w'urupfu ariko arahagendagenda. Imana yatweretse, yatuvugishije nk'abantu ngaha hari urupfu ruriko rurahazunguruka. Aho umuntu yumvise gutyo akazojugumira kuva ku bworo bw'ibirenge akarujya ku mushatsi, indugumbi igacikorokana ku menyo kuko atazi ijambo ry'Imana. Ngabo nagoma ndababwira ati uno munsi hari ijambo ry'Imana rigomba kukubwira ati ntutinye. Hari Yesu Kristo yavuze iby'igihe cy'iherezo, kandi niwe yavugishijwe ibizoba biranga igihe cy'iherezo. Iryo jambo ry'Imana tubazaniye. Ubuvugishwa rero, ubuvugishwa bw'ukuri tugiye kubusanga Yesu ariko arabwira abigishwa ryari ingene bizogenda, bizoba biranga igihe cy'umuzo wiwe. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gice ca 24 umurongo wa 4. 24 umurongo wa 4, tubanze dusoma ujya murongo. Yesu arabishura ati mwirinde ntihakagire ubazimiza, kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati ni jewe Kristo, kandi bazozimiza benshi. Turi mu gihe cy'iherezo. Aha Yesu yari karabwira abigishwa biwe bari ku musozi, bari basohotse inyubako y'urusengero. Dukuza kubona akajya kuva ku murongo wa mbere, asohotse urusengero akigenda ngo abigishwa baramwegera ngo bamwereke inyubako. Cari kirato gikomeye mu Bayuda
kubereka inyubako y'urusengero yari yubatse mu myaka myinshi, imyaka ishika 40, bivuga ngo wari urusengero rukomeye cyane. Ivyo babimeretse arababwira ati ntimubona ivyo byose, ndababwira ukuri, ahandi hazosigazwa ibuye rigeretse ku rindi ridasamburiwe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baramwegera, bihereranye baramubaza bati tubwire ivyo bizobaho ryari, kandi ikimenyetso kizoba ico kuza kwawe n'ico muri wese. Umurongo wa 4 twamaze gusoma, aca arabibabwira ati Yesu arabishura ati mwirinde ntihagire ubazimiza, kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati ni jewe Kristo, kandi bazozimiza benshi. Aha iki kimenyetso abamubajije ati none tubwire icanyuma, tubwire ikizoherukira ibindi. Nuko yababwiye ko hazoba hari ibihe bigoye by'abigisha inyigisho z'ibinyoma. Aha hari ishure ryigisha ijambo ry'Imana. Murabona hariho ishure rya Mawusi, hano turi kumwe n'abarongozi b'ishengero bari ku ishure rya Bibiliya rigomba kuvuga ngo umuntu w'Imana ntakwiye gukizwa gusa, akwiye kuba n'umugabo mu kwizera abitewe n'uko yize ijambo ry'Imana. Hari abantu bakizwa hanyuma ntabandanye kwiga. Usomye hariya ubutumwa bw'iziko bwanditswe na Matayo igice cya 28, hajya havuga igibwirizwa rikuru Yesu yahaye abigishwa biwe, yababwiye kubabwira abantu ubutumwa bwiza, hanyuma abizeye bagaca batangura kurigisha, kwitondera iby'Imana yabagenze. Umuntu akijijwe rero akwiye kwiga ijambo ry'Imana. Yesu ababwira ko mu gihe cy'iherezo kizorangwa n'abantu bazimiza, kandi bazozimiza benshi, baje mu izina rya Kristo bati ni jewe Kristo, kandi bazozimiza benshi. Igihe tugezemo rero turakibona abantu biyita Kristo, naho mu bindi bihe baba barabayeho abavugishwa b'ibinyoma, mugabo ntihari bwo haboneke abiyita ba Kristo. Mugabo hari benshi cyane. Umvyumvirije aha mu gihugu cacu sinzi ko hari uwaduka yiyita Kristo, mugabo wiyita Imana we yarahabaye. Ivyo turabizi, witwa Migrobiko, sindamenya amakuru yiwe yageze, mugabo mvuge ngo n'umuntu umwe yabayeho yiyita Imana. Mugabo abiyita Kristo ni benshi ku isi, kandi ivyo navyo byavuga ngo kizoba ari ikimenyetso kimwe mu biranga ivyo kugaruka kwa Yesu Kristo. Umurongo wa 24, kuko hazokwaduka abigira Kristo, yongeye kukigaruka ko muri ico kigabane, n'abigira abavugishwa n'Imana. Ni ibintu bibiri, abigira Kristo n'abigira abavugishwa n'Imana. Abo bazoba abantu bakorana. Tuvuze ngo abavugishwa n'Imana, aba bantu baragiciye umugongo, kuko abantu batiga ijambo ry'Imana ngo bamenye ukugwira kwabo ko ari ikimenyetso cerekana ukugaruka kwa Yesu Kristo, cerekana igihe cyo ciherezo. Abantu barabirimwo, n'abasenze baza gusenga ku munsi wa Mungu batiga ijambo ry'Imana, harawusanga n'ibintazi, ugasanga abantu barashobora kuba bafunga kiwani ku buzima bwawe, mbere no kukunyaga utwo warondeye bakadutwara. Umuntu amaze kuza mu rugo rwawe akakubwira ngo jewe Imana yakuntumye ko, kuko wasenze ukumva ati burya Imana irashobora gutuma abakozi b'Imana, hanyuma yeraguza mu rugo rwawe akakubwira ati jewe Imana imbwiye ngo ahantu urupfu ruriko rurahagendagenda. Abantu batiga ijambo ry'Imana arashobora guca yumvira kuko ari ukuvugishwa ahejeje kuvugishwa, ko Imana yamweretse. Ukabona umuntu atanguye kujugumira, ntabwo avuga none nokora iki, ngire gute? Turashobora kugusengera kugira ngo urwo rupfu rugenda ahandi rugenda ahandi, mugabo ntiruzi wawe. Mugabo reka ndababwira kenge k'umwanzi, burya ninde muntu azi ahantu twogenda tukanyigira umumarayika w'urupfu ntaza hazunguruke? Si wakubwiye ngo uriko ruragendagenda, hari aho utarataha iwawe rubanza kugenda kudodora iwe, canke umwe w'iwabo ukamuhitana naho yamenyeye abandi, mugabo ugasanga nawe iwe ruriko rurahazunguruka. Ndakubwira ngo abantu baratinya urupfu, mugabo ntibazi ko umuntu kuba atarizera Yesu, adafise ubuzima muri we, ameze nk'uwapfuye. Umuntu atarizera Yesu aba ameze nk'uwapfuye, kandi umuntu atagira Yesu aba
afise n'ubwoba bw'urupfu. Mugabo Yesu niwe afise urufunguzo, umwizeye naho yoba yarapfuye niko yabwiye abayuda ngo azobaho. Muvuge muti amen. Twebwe ntidufise ubwoba bw'urupfu, naho urupfu ruteye ubwoba mu buryo bw'umubiri. Nari kubaza ati ninde yoma iyo ruhungirwa twese ngo tuje? Ni muri Amerika. Hari igihe mbona numva mbabaye iyo numvise abantu bagiye muri Amerika bavuga ko ariho ubuvuzi buteye imbere, abandi ngo bagiye i Buraya. Mugabo ku maradiyo yanyu n'ay'iwacu muhora muza mwumva ngo hariho naka, ngo barabikiye banaka, ngo urupfu rwabereye i Montreal, ngo urupfu rwabereye muri Canada, urupfu rwabereye ngo ikiriyo kiriko kibera abepfo bariko baragandirira hanaha kuri Avenimbaho, abandi nabo bari imwaro. Muranduga abanyamwaro simebwe mupfa mwenyene vyo sibyo. Mugabo ikintu bica bimbwira ati mbega n'abaroye hariya twebwe ari umuntu iyo arwaye agapfa bavuga ngo bamupfuye nabi kuko yapfuye kuri ya mavuriro yacu aciriritse. Mugabo reka ndababwire ubwo ngo ukira urupfu no guhunga urupfu nabubwire muri Yesu Kristo, kuko ahandi hose naboza bamera nk'abadebagura akakubwira ngo burya urupfu ruriko ruragendagenda. Uyo n'umufunga kiwani n'umusuma, menya ko agomba kuguteroriza, agomba guhagarika umutima. Mugabo uri muri Kristo Yesu ukaba wiga ijambo ry'Imana, woca umubwira ati aha urupfu ruriko ruragendagenda ntiwanje. Warubonye ngwiki rugeze orufata ngwiki. Uri umuntu w'Imana ntiwoherwa no kuvugetengete rero. Mugabo Yesu avuga ngo kuko hazokwaduka abigira Kristo, twavuze ko ari benshi mw'isi, n'abigira abavugishwa n'Imana. Abo bavugishwa n'Imana murabasuzuma, nta bindi bavuga ko atari ibintu bitatu. Ibintu bitatu. Ubwa mbere mwumvise ko bashobora kugutera ubwoba ko ugomba gupfa. Mbega uwo muntu akubwira ko utazopfa, ubwo yoba umuvugishwa kuri wewe? Umuntu akubwiye ko utazopfa akaza kwemeza ko utazopfa, wokumva ko ari umuvugishwa kuri wewe? Uwo muri kibanza Imana niyo yavuze kuva hariya muri Edeni, ibwiye Adamu ati kucumuye ugakora ibinyuranye n'ivyo nakubariye uzopfa nta kabuza. Ipfu wapfuyemo nibyo uzosubira. Nta kirahinduka, habe Buraya, habe muri Aziya, habe muri Oceania, habe muri Amerika. Iryo ni itegeko kuri twese. Umuntu arakubwira ngo ruriko ruragendagenda, uramubwira ati rugendagenda iwanje niwawe ruriko ruragendagenda, kandi no muri wewe ruriko ruragendagenda. Umubwira uko nyene ukuvuga ikiba dawa ya moto ni moto, analeta kukutisha kitisho ambacho nakileta kimurudishi. Ugomba gupfa. Hata huko jewe simba kuko narashitse muwatsinze urupfu, jewe ndi muzima kuko uri muzima muri jewe, aho ntazosubira. Abandi abaza bagira iryo terabwoba, hari abafatira ku by'amagara yacu. Amagara yacu avuga ngo urafise ikibazo c'amaguru c'indwara, nta muntu ari kumwe natwe ngaha adafise umusonga, ukumva ngo hari umukozi w'Imana ashobora kugukora kugacukira. Ego ukira sibiri, twese turasengerwa kandi n'itegeko rya Bibiliya. Mugabo umuntu agomba kugutwaza akenge akakubwira ngo hari umukozi yasizwe amavuta arusha abandi gukiza, urabanza uraba uwo mukozi ninde? Kuko hari abantu birukanga ngo bagiye, hari abakozi badasanzwe babonetse, ntubanze kwibaza mbega uwo mukozi ninde, yavukiye he, yakuze gute, yarezwe nande? Ubwo bukozi bw'Imana bushigirwa intahe nande? Nimba ndigahangara uko ndashobora kuvuga abakozi nakuriye mu maboko, abanyigishije ijambo ry'Imana, abampaye kuvuga ati wewe turagushize ngaho, turabona kuri ku rugezo rwo gushobora gufasha abandi. No kuvuga hari abandize. Niba abona umuntu akubwira ko aruvugishwa n'Imana, ivyo yoza azanye byose, afatiye kuvya kuvuga ku magara yawe, afatiye kuvy'imibano, akubwira ati ahiwanyu waje ibyo byose barapanga bagize ukunuku, afatiye kuvy'imibano. Murazi ko ivyo bintu ari ibintu biduhagaritse umutima, aho usanga umuntu wese ari ngaha afise ibimuzengurutse, ahari atembera cyangwa afise ibibazo.
abagabo n'abagore, aho umugore ashobora kuvuga ati umugabo wanje yarandiye, umuvugishwa akakubwira ngo umugabo wawe akwanga kubera ibi none rero no gusengera umugabo wawe aca atekereza. Umuntu akagenda asengera umugabo we atekereza. Mbere hari n'abarenze urupimo akibaza ko umugabo wiwe bakwiye kumusengera gushika aho umuntu agenda arekereza urukonda akabazerede. No kuvuga umuntu atagira ijambo ariho ahora nibaza ati mbega kwa mama kuriga uvuga ko umugabo wawe akuriye. Birashoboka ari abagabo bameze nabi nk'uko hari n'abagore bameze nabi ku bagabo babo. Mugabo umugabo abaye utagira ijambo mu rugo kugira umumama afise uwo mugabo wovuga ngo afise umugabo. Umugabo uriko arabwira ijambo aguma agira ngo ugasubira mu ngofiri bene data. Ndavuga ngo niwumva umuntu akubwira ibyo arashobora kuba ari intumwa ya Satani kuri we, kuko udasoma ijambo ry'Imana ati sengera umugabo wanjye. Umugabo wawe akwiye gusengerwa. Nimba ubona koko hari ubumuga afise warakijijwe, naho utasengerwa n'abandi, nawe urashobora kuja ku mavi yawe ugasengera urugo rwawe. Uri umupapa, umugore wawe ntibikenewe ko barinda kuvuga ngo nasi. Uri umupapa urabona umugore wawe ahamugaye ukamusengera kugira ngo Imana imufashe mutabara, kandi muba mutabara nawe umufata ukuboko ukamujana, kuko uri umuyobozi, uri umutwe w'urugo, ni wewe murongozi w'urugo rwawe, ukamufasha. Icyanyuma bashobora gukunda kwitwaza n'ibintu bijanye n'ubukene. Ubukene burya nta muntu n'umwe arashika ku rugero avuga ati jewe ntaco mbuze. Aba bavugishwa batari bo Yesu yavuga ngo bazoba bagwiriye. Aha tuvuze ngo ninde afise atagira ico yosengerwa mu buryo bw'ivyo yoronka, mu buryo bw'ivyo afise. Amaso turaba, amaso ariko araraba umwe n'ubundi canke turabana. Urashobora kugereranya turya nibaza ko atangorana afise mu by'ubutunzi, atujya nibaza ko atangorana afise mu by'ubutunzi. Mugabe by'Imana yanyigishije namenye yuko uretse icubahiro n'ingene dukangana, ubundi abantu bose bafise ibibazo kumwe, bose bafise ibibazo. Umuntu aravuze ati no gusengera kugira ngo utunge uronke ibintu, nta muntu n'umwe iryo sengesho atorosaba ngo arisengere. Mugabo ndagomba kuvuga ngo abana b'Imana mubumviye n'ivyo mufise. Yesu yavuze urugezo rutonyi rwose avuga ngo iyo mufise ivyo murya n'ivyo mwambara bishobore kugira gute kubabumba. Bitabaye ivyo nabo gusengera bazogusengera ushike kuri uru rugero, mugabo hazoba hari n'urundi rugero utarashika. Abavugishwa rero barazi yuko ico gicuga mu mitima y'abantu kihari. Ugatereka tugusengere kugira ngo Imana iguhezanye. Agasenga akazungagiza amaboko hejuru yawe ati ukonza ndavuga uravuga napokea gari, napokea kodineri, napokea mavazi, napokea parcelle, napokea. Bene data uzopokea na wahaya kugira ngo pokea ashobora kuba panze muri chambrette. None adapokeza wengine ila yeye ajisahau wandugu. Asengera abandi mugabe iyo Mana imutume gusengera abandi n'abatari. Ibi Yesu arabivuga rero ati bazoba benshi ku bwinshi. Abantu bariko barajuragirika gushika Yesu aze, niwe yavuze abigira abigishwa biwe. Yavuze ati mwisi muri n'amagorwa, ariko nimuhumure je naranesheje isi. Nivyo yabwiye abigishwa. Yesu rero ati hazoba abigira Kristo n'abavugishwa n'Imana bagakora ibimenyetso bihambaye n'ibitangaza kugira ngo bazimize n'abatoranijwe n'ivyashoboka. Iyaba ivyo bintu babigira abapagani, mugabo abantu bazi ubushobozi bwo gusenga, abantu bazi ko Imana umuntu ayambaje akayinginga ishobora kugira ikikoze, ni twebwe nyene dushobora kuba turi ngaha mu masengesho mwishengero. Nitwe tuzi iri sezerano abo riraba. Bibiliya rero ivuga ngo n'abatoranijwe bishoboka nabo bazozimira.
aho usanga umuntu bamubwira ngo va ngaha ugende hariya niho hari umukozi w'Imana akora ibitangaza. Bene data, mbega igitangaza ni ikimenyetso cy'uko umuntu ari umukozi w'Imana. Umuntu akora igitangaza ni ikimenyetso cy'uko umuntu ari umukozi w'Imana yasizwe amavuta. No. Igihe Imana itumye Mose muri Egiputa imuhaye inkoni, ashitse hariya mu bafarao, agashika hariya muri Egiputa, mbega abanyegiputa barakoze inkoni canke ntazo bakoze? Byari ibintu bisanzwe. Igitangaza si ikimenyetso cy'uko umuntu yakijijwe. Mugabo ikimenyetso cy'uko umuntu yakijijwe nuko aba yarahindutse. Nuko aba yarahindutse, ingeso ziwe zikaboneka nk'umuntu yahindutse, yahora ari imboregwa yarahindutse, yari umusambanyi yarahindutse, yari umufunga kiwani yarahindutse, yari umuntu w'umupfumu w'umurozi yarahindutse. Ivyo birashobora kwereka ko umuntu yakijijwe. Raba ndabibabwiye bitaraba, ni ku murongo wa 25 nsomye, nuko nibababwira batari mu bugaragwa ntimuze mujeyo, canke ari haruguru mu mpete ntimuze muvyemere. Ibi turiko turavyigisha abantu b'Imana, hari abafunga kiwani bahari aho mu masengesho. Usanga bikogwa n'abagabo, birakogwa n'abagore, birakogwa n'abana. Vuba mperutse kubona abana bagirishijwe formation n'imiryango yabo. Ugasanga kubwira ati jewe ngaho Imana yaraduhezagiye, ubu jewe sinkivugishwa, abana batonye nibo bavugishwa. Urumva utwana dutonye twarigishijwe gufunga ikiwani nkabase nka nyina, ugashika rero we ushitsuje uje gusengerwa, akana kaba ariko gatangura kuvugishwa kuri wewe. Nawe mu mutwe hejuru y'ubwana bwawe bwo kutiga ijambo ry'Imana, wumva gatanguye kuvuga ngo ndamubonye araje. Ndamubonye araje. Hal gatangura kuvugishwa. Hindura hindura imikangara horiya. Kakavugishwa ibintu ni formation bagahaye. Nawe ahura amatwi ugashinga ngo rega havugishwa abana. Bene data, abana bakwiye kwiga, bakaja ku ishuri bakiga, mugabo kwiga kuvugishwa n'Imana. Aha turi kumwe n'abanyeshure bize bariko biga ivyo kuvugishwa, bariko biga ijambo ry'Imana. Nta mwana atararenza imyaka 7 uza kubona Imana yaramuhamagaye ngo agende ku ishuri ry'abavugishwa. Na Samuel Imana yamuhamagaye afise imyaka mike, yategerezwa kubanza kuregwa na Eli akiga ivyo mu ngoro y'Imana, hanyuma akazoja kwiga ijambo ry'Imana, ari umuntu ashobora kumenya kurobanura ibihwana n'ibidahwana. Ubu rero ubu bugunge burahari, harabafunga kiwani, mushobora guhura mu nzira, umuntu akakuraba ngo yo nguranteye ikigongwe. Uwundi munsi umukobwa umwe yagiye mu masengesho, ashitse muri ayo masengesho bamuravye ngo wa mwana w'umwigemewe ngo uraduteye akagongwe, ngo ndakuraba ngo yo ngo isura yawe barayitwaye, ngo ijisho yawe barayitwaye, ngo iyo shusho ufise sigwawe. Ca wiyumvira umuntu agushize mu kibazo bene ico, akakubwira ngo ishusho ufise siyi wawe. Uca wibaza ati none iyo mfise ni yande? Nukuvuga abagutumye kugira recherche. Iyo recherche nayo nukuvuga ngo ubushakashatsi uza kumenya ukusa ubikuye he. We uca wiruka mu cumba n'imvusikiyo ugatangura kuraba, karaba ugahindukiza ngo none ko bandwaye iyi si gwanje bavuze ko atari gwanje. Ca wibaza ahantu abagusize benete, none gwawe iri hehe? Mugabo ivyo byose sikinda bagomba kubikoreshwa nukugira ngo akumanike kuri portemando kujya kwikoti, hanyuma ugumuzunguru kugira gutya. Sivyo. Ndavuga ngo ishusho ufise niyi wawe kandi niyo Yesu yaguhaye, ugishimira Imana uko nyene. Nta muntu afise ububasha bwo kuguhindura isura yawe wahawe. Iyi Imana yagufyaturanye niyo nyene, mugabo abantu bariko barababwira ngo isura sigwabo. Ubutunzi bwawe barabutwaye, barabunyaze. Bigenda ngo iki? Tanga ikimazi. Umwana wanje umwigeme ni nawe muhererezi dufise, yagiye gusenga ahantu kanaka, bamubwira ati wewe mwana ndakubona kandi uri umwana w'umukozi w'Imana. Nyamba babiperereje ngo iki? Ategome. Sinzi ngira niwe babe bajije hanyuma arabivuga. Ufise imyaka ingahe? Mfise imyaka 21. Ubu rero kugira ngo usengegwe buri mwaka wose utegerezwa kuronka ikimazi c'ibihumbi 10. Urumva? Aho bivuga ngo bari bamusavye amahera ngahe? 200,000 ibihumbi 210
aho bivuga ngo nivyo agomba gutanga kugira ngo bamusengere kuko yaboshwe. Wanka bangwe ntiwankazana ndabe. Muhiri wacu nta na rimwe tutiga ijambo ry'Imana. Aje muhira akatubwira ati bantumye ibimazi ibi nibi. Twe na mama wiwe twararavye turatwenga taho. Ati nk'ubu wowe yafise uwo guhawo bashira. Ngo yamaho ngo nomenye ico nanje nkora. Atako ati kumbe baguterorije mugabo basanze udaterorika. Bagukabuye mugabo vyaciye binyereka iki? Iyo abari umwana yafise cyangwa afise abavyeyi batagira Imana akababwira ati baramboshe ndumuhwere, ndumva ko ibihumbi 210 byari kuba bigiye kwitwa ibitangira ikimazi kugira ngo abeho. Umwana ntagwaye, umwana nta ngorane tubona afise, mugabo ufa gushika imbere yaba bavugishwa b'ibinyoma ntazoreka kukubwira ingorane ufise. Mugabo ndakubwira ngo reka guhagarika umutima n'abakubwira ingorane. Ukubwira ko ufise ingorane nawe afise zirenze izo ari karakubarira. Kuko nawe ari mwisi bivuga ngo bakozi b'Imana bene data turabasaba ngo tumenye ko turi mu gihe ciherezo kugira ngo tuba abantu b'abagabo mu kwizera. Tuba abantu bafise Yesu bamugumije. Abataragumya Yesu nk'ubu ndazi ko ngaha arashobora kuba bo bamaze gutuma ibimazi kandi yarabitanze ntiyovuga ngo je barayandiye. Ukaramuka utizeye Yesu ngo umenye ububasha bukorera muri Kristo Yesu no bamwizera. Barayariye n'ayandi bazoyarya nejo bazoyasubira. Mugabo nagomba nakubwire ngo hari Yesu umunyanazareti afise ububasha ku bugingo bwawe, ntacuri atakugira, ntacuzoba atazokugira. Ndavuga ngo abantu bafise ubwoba bw'urupfu, ubwoba bw'ibibazengutse baba bafise ingorane mu buryo bw'imwemu. Kandi abo barakwiye gusengerwa. Ukavuga ati jewe ndafise ubwoba, ngendana ubwoba. Yesu yaje kugira ngo adukure ubwoba bw'ibiduteye ubwoba, kuko arahari ngo abitera ubwoba, kuko yaranesheje urupfu, aranesha na kuzimu, ubari mu gihugu cyo mu ijuru. Yadutumye kuvuga ubutumwa bwiza, hanyuma azogaruke kutujana kugira ngo ahari abariho natwe tuzoba. Wowe uri ngaho ufise ubwoba bw'ubuzima, ufise ubwoba bw'abagutera ubwoba, hari ibyo bakuvuze ko. Ndavuga ngo hari Yesu ibyo bakubwiye byose abihindura, kuko Yesu aragukunda, afise imigabo myiza kuri wewe. Usonye mu byo yavuze ko hariya ku murongo wa 26 cyangwa 37 Yesu ariko aravuga ngo uko byari biri mu minsi ya Nowa niko bizoba biri no mu kugaruka k'umwana w'Imana. Ndavuga ngo hari ikintu giteye ubwoba kandi usanze kikuriko wovuga ati ndakeneye kugenda gupfukama hajya naye ahandi uzoba ufise ingorane. Yesu yavuze ngo uko byari biri mu minsi ya Nowa niko bizoba no mu kugaruka k'umwana w'Imana. Bararya, baranwa, bararongora, barashingira, bageza kuri wa munsi aho Nowa yinjiriye mu bwato. Ndavuga ngo ishengero ririko rirategurwa, umugeni wa Kristo ariko arategurwa. Umuntu atarinjira mu bwato ariho muri Kristo Yesu no muhamagara kugira ngo aze yiyakirira ubushobozi buri muri we, aronke intsinzi. Abavugishwa bazovugishwa, ngavyo bazovugisha uzovuga ati ibyo ntibindaba, ndafise Kristo mu mutima wanje. Ntuzobishira. Urazi kwishira umuntu agukoba, umuntu akwiba akaba ari wewe umwishira. Ninda afise ubwoba mu mutima wiwe, agenda n'ubwoba bw'ubuzima. Harabagenda n'ubwoba bw'ubuzima, mbega nzobiki icuru no munsi ntiwaruzi kuzokiba ejo hahise, kandi nico uzobejo ntacuzi. Mugabe ico nzi nuko Imana ifise imigambi myiza kuri wewe. Umuntu atarizera umwami Yesu, ndavuga ngo cyangwa agenda n'ubwoba bw'ubuzima, agenda n'ubwoba abantu bakamutera ubwoba kumva arajugumiye, ndavuga ngo aragomba guhaguruka tumusengere. Uno munsi numvise Imana impamagara cyangwa imbwira kubwira abantu bahumuka amaso babone ko turi mu gihe ciherezo. Ivyumba by'amasengesho abagenda baraseberera ku nzira muzobabona, mugaba benshi abana abantu batwereka ko Yesu agiye kugaruka. Abana b'Imana bakijijwe nta bwoba. Ibi bitwereka ko agiye kuza. Turiko twiga igitabo canke inyigisho zijanye n'ivyo kuvugishwa. Ibi tuvuza aho tugeze, mugabo turabandanya kugira ngo twerekane ingene ibimenyetso vyerekana ukuza kwa Kristo bibandanya kuba vyinshi mw'isi. Hari amapfa, hari ukunyiganyiga kw'isi. Ubu murabona
intambara zivugwa hirya no hino. Haravugwa izo muri Ukraine, muri Afrika yacu haravugwa iza Sudani, haravugwa izaha muri Congo, n'ahandi zivugwa. Kandi intambara zije zivuga ngo zizanana n'ubukene, zizanana n'amapfa, kuko aho intambara ziri abantu ntibarima, abantu ntibagira stabilite. Nukuvuga abicwa n'intambara n'abicwa n'ingaruka zayo usanga ari bo benshi. Ivyo biragwiriye mwisi, kandi ibimenyetso bitwereka ko Yesu agiye kuza. Warakiriye Yesu none? Waramwizeye? Ko yavuga ngo ivyo bizoba ari bimenyamenya by'uko ngiye kuza. Ubu Yesu yoza tuvuye ngaha, ushobora kuba utaronka umwanya wo kuza kwiga inyigisho z'ijambo ry'Imana, mugabo ukaba utarakira umwami Yesu. Ntiwoza ngo wakire Yesu Kristo, hanyuma niyaza kwiba ari ibimenyetso vyerekana kuza kwiwe, hanyuma tumusanganire mu kirere twese turi hamwe. Wowe utarakira umwami Yesu, uva hasi dufatanye mu masengesho. Umuntu yumva ati ngenda n'ubwoba, sindarabizi ko nakijijwe, ave hasi. Ave hasi. Usanze utahari duca dushimira Imana kugira ngo Yesu umwami wacu akomeza abizera bo bagira amaso y'impwemu, kugira ngo dushobore kubona ko turi mu bihe by'iherezo. Hari umuntu yumva ashaka amasengesho, yumva ico yobwira Imana, wowe utarakizwa ntituve ngaho utakiriye umwami Yesu. Si minsi yose tuzokwama tuza mu kigobe, oya. Uwundi munsi hazogera igihe dusanganira umwami mu kirere. Warumvise ibi ukavyumvira ubusa, uzoza kuwa Mungu usanga abana b'Imana nta numwe ari ngaha. Imana ihezagira umwigeme, twavuze ngo bahaguruke, mugabo we yaciye atera inambuko no kuza, woza kumusanga ngaha ngo dufatanye mu masengesho. Ntabagukomerekeje mu byumba by'amasengesho, nta bintu bikubabaje by'ukuri tugomba kubwira umwami Yesu. Uve hasi uhaguruke, uze dusengere umutwaro wawe, dusengere ubwoba bwawe, amagara make yawe, tuyereke Imana. Satani ntakugire kwitera bwoba. Hari Yesu umunyanazareti. Hari iterabwoba rizanana mu mutima, hari igihe uzobwirwa n'abantu, mugabo hari Yesu amara ubwoba. Umwizeye abavuye mu rupfu ashitse mu bugingo. Abandi bari bikoresho bya Satani. Bariko baronona isi, mugabo hari Yesu ashobora kugutabara. Abandi Satani akababwira ngo ambara gutya, ambara impuzu zigenda zihenye, kandi umuntu akayambara yumva mu mutima wiwe umugamba afise. Aha ndavuga abapapa abamama n'abigeme. Umusore umwe ambwiye ngo muri no minsi hari terme iharawe, umuntu arambara impuzu imeze nk'akayungiro akagenda ari ubusa, mugaba afise umugambi. Satani n'abadayimoni bamubwiye ngo genda guturira, akambara azi ko agiye kudomeka. Mwene data, ndagomba ndakubwira imigabo yo mu mutima igutuma ugenda guturira. Hari kizimyamwoto bucaza. Yesu Kristo azozimya ibyo byose byaturiye. Abo mu gihe ca Nowa baraturiye, mugabo yarungitse umwuzura, amazi avuye hejuru n'avuye kuzimu, umucanwa urazima. Imana ihezagire ababene data bapfukamye. Ndagomba ko Imana Satani atakugira igikoresho cyo konona isi. Bibiliya ivuga hariya mu